rimwe rimwe ugasanga ugomba gusengera umuntu umuvizamo amafaranga ugati cyo muntu ugiye kumusengera afise amafaranga bizoca bigenda neza urumva hari gihe nyene usanga kubera ko watwawe n'ivyifuzo vy'umubiri rero kubera ko utagiye gukora Pawulo avuga ngo arajisha ubwiwe kugira ngo ubwa butumwa ntibugawe mbere ati n'ivyo yakuramo yasanga ariko arabifashisha gukora bwa butumwa rero hari gihe abantu batukumenya kandi bari bakunze kumva ko bya bintu birunguka kure nimba asengeye uyu muntu akaca amaye amafaranga nta kandi kazi mbona ari akanyene kubera ko bavuga ati ngiye hari n'umukobwa w'abakozi b'Imana usanga kugira usengera abanza kubwira ati akarimi kashi canke none gabasha aho hantu ndahashika gute ariko yari umutwaro birakuriza hari ijambo hari n'ababihasanse ngo nka kurya none ugiye kwa muganga nturiha amafaranga yo kwa muganga urariha amahera rero mu gihe umuntu agusengeye wari urwaye nka kansere wari kuriha hamwe na miliyoni urakize navyo kunanira gutangisha kamugira sami bakabyitisha ikano shemwe abantu bera bese sanse oya nta sanse n'imiri kubera iki eske kuri iyo ngabire yoyo birakorohera kwikoresha mu bantu iyo canke iyo ugahabwa message ku muntu ikaje canke goye kuvuga ubigenza gute ariko nkuko nako ndabivuga ko tumiva ngo niye bivuga ngo yabonye ko turabo kwizigirwa iratwizigitse nizera ko nimbi Imana iyo message iguhaye hari ukuntu kwera ko yaraguhaye no kumenya urafise no ubwenge uvuga ngo ndabonye accident urabonye accident none iyo accident tukora iki cyangwa ndabonye ngo ari gupfa ngo mu myaka iheze urumva ko hari message zitera ama confusion abantu ari nk'igihe umuntu ashaka kuvuga ati hewe ujya mu muntu mukundana usenge agushize muri confusion direct urumva ko ni ikintu ingabire nk'iyo ni ikintu umuntu nimba agomba avuga ategerezwa kwitonda kimubwira cyangwa uragisengera wowe kico kintu kikahava hari ijambo nkunda gukoresha ijambo nyuma rivuga ngo niba ubona mwene data mu kintu cyo kumwigisha uze umusengere ariko niba ubona mu kintu cyo kumwica uze umubwire ntuceceke kuko amaraso yo ashaka kuguharubaho uwo mukobwa yari muri couple n'umuhungu hari undi muhungu yamukunda rero amukunze hanyuma aravuga ati none cyo ujya mukobwa nzoguma gute ko yanyase bira rero acaja kurogesha wa muhungu basanzwe bari muri Horace bakundana amurogesheje mu nyuma aragwara amaguru kugeza aho nyine byanka gatambuka kandi uwo mukobwa nawe yarabizi ko hari umuntu kanaka ko mu nyuma nawe wewe yaraje kumubwira bizavuye kunyene ati hako nguma mparira nawe nzoharira nimva aramubwira ati ntibitegerezwa bitabaye uko rero mu nyuma caramubwira ati hamagara umukobwa nawe tuvugana caramuhamagara turavugana ndabasengera cyosubira hamwe ubumbere barubatse bafise n'umwana Imana yawe ko ni ntahe ndende ndamukije mwese ndabahaye mwiriwe nizere ko mumeze neza nizere ko mufise umunezero mufise amahoro muguwe neza mu byo murimwo byose nimba naho utamerewe neza nimba utaguwe neza reka iyi emission ize kukwankoraje kugira umunezero reka kino kiganiro kize guspreadinga urukundo hope espoir umunezero wo kubaho ivyizigiro byo kubaho n'ibindi sivyo kubera ko nibaza ko murabizi ko imusuringa ejo tuzaba duhari reka duprofite imisi tukiriho tuba tunezerewe ibibazo bizokwama uzofubishona uzofubihejeje uyu musaba hari iki ejo habari ikindi mugabo ntibice bidetermine ubuzima bwacu kweka imbere nigize mu motivation speaker bonsoir ndi kubera ko nziko muri misano shaka bose stress mugabo wumve ko nimba ufite stress ntizizokwamaho ejo zizohera usubira kuryoherwa rero biprofite ubunye uzima agaciro kandi umusubise n'umutumire aza kubafasha kongeramwo ivyizigiro by'ubuzima kongeramwo gusura kuryoherwa gusura kubaho reka ndamwakire Jack watanze twozira kozi hama ini 7 vibes ni television ubunye nzoyihindurira izina slogan ndayite iteleviziyo y'ivyizigiro nta radio vyizigiro baho hari radio vyizigiro we nzogira televiziyo y'ivyizigiro ko
kubera ko duspreadinga ivyizigiro duspreadinga umunezero wo kubaho n'ibindi vyinshi rero kubataragira subscribe ntabwo ari ku gahato yigire mugabo kandi ntuyigire ari just kwigira utarabi ibiganiro vyacu ukumva ubigiriye ubusa nibaza ko ikugirira akamaro gose mu gihe ukurikiranye ibiganiro vyacu nikugirira akamaro ko wageze subscribe gusa ikigirira akamaro mu gihe wageze subscribe ukurikiranye ibiganiro vyacu ko niho ukuramo ibintu vyinshi yaba ukumenya abastari bacu ko tuna abastari benshi kumenya ibintu bigenda biripasa mu Burundi kumenya amakuru y'abantu batandukanye kumenya kumva intahe z'abantu batandukanye bagiye barasha mu bintu bikomeye bakabivamwo canke bakaba bafise ubuzima bashaka kwinspira na wewe donc niho ugirirwa akamaro ni television sino izohera ataci kumariye kandi twifuza ko igira akamaro abantu benshi bashoboka rero reka nakiri umutumire wanje uyu munsi abidondore abanze baramutse d'abord abanze baramutse hama abidondora amatuganire mumenye mwumve n'impamvu twamutumiye. Okay, ndabaramukije cyane mwese bariko baradukurikirana. Amazina yanjye nitwa Niyongabo Evrard, umukozi w'Imana umuvuga butumwa, hanyuma ngira ngo idondore yanje bari iyo. Yego, ari bindi nta kibazo turaza kuguma tuganira. Nta kibazo n'amahoro menshi. Okay, yitwa Evrard. Urubatse ntiwubatse? Oya. Single and searching. Aba kubona haturoga n'abantu benshi uri single nturi single turashaka ndi single ariko turiko turasenga Imana kugira ngo sigura kuri single and searching sivyo abandi bantu barabesha ngo beretswe nimuze kumwereka ko mubone ku television oya n'umukozi w'Imana bazobasanga cyabona ko muko muramubesha mugabo n'umukozi w'Imana hari ukuntu abantu benshi sotu mu Burundi twumvise umuntu n'umukozi w'Imana kumenga n'umupasteri canke n'umuapotre canke n'umuprofete n'umudadi ubahagezweho ibintu by'abadadi wowe uri umuki exactement umukozi w'Imana gute urafite titre urumva ko uko abantu babisigura cyangwa uko abantu babivuga namvuga ko titre canke amatitre si yaguha igikorwa uri mu apotre ntuca ukora ibyo bapotre cyangwa ukoreshwe cyane ngo kubera n'ukuntu abantu babihaye umenga ni pete uvuye ku evangeliste ngo upasteri apotre ibyo nje suko ndabitahura uko ijambo ry'Imana rivuga uko ariko nizera ko umuntu avuka uko ijambo ry'Imana ngo utarabura usoro umuntu akamama nari narakorobantu urumva ko si ikintu uba ukuze ni ikintu uvuka uri rero kubwico je n'umukozi w'Imana umuvuga butumwa rero nico navutse n'umuvuga butumwa navutse ariko byagiye kubimenya nkutse ego wabimenya nkutse kumuvuga butumwa okay nta cyo bigarukako hari abantu benshi abantu ku bantu bakurikira sara bazo ariko hariho emission ibari dimanche yitwa worship tamye kuvuga ubutumwa ari kuririmba abantu bayikurikira naho bari bakeje bavuga ati mviriza nje ntuzojana nje hazogenda imparugwa bagiye abantu barabara bakita kiganiro barabajyana ibintu byinshi kushobora kubura ibiganiro by'abasani by'inkuru ziryoshe inkuru zo gufasha mu buzima mugabo ukibagira l'essentiel ukibagira ko ubuzima turi rien du tout mugatafisa Imana rero kada game mission ni emission ashimwe ari ngufi yo kukwibutsa ko mu vyukora byose fo gushimbira Imana nivyo bavuga ati je aho ndi ngahanye no kuri mara jewe mba nkiri kumutakwa yanye yoza kuba ntatari Imana ifasha mu byo nkora byose rero umugabo icyo naravuga uyu munsi yisi worship time same so kuvuga ubutumwa ni emission kumenya exactement Evrard ninde kuko mushaka kuba muzo mubona cyane muri worship time mugabo ntimuze mumure aje nko mu étranger mutamuzi rero Evrard akijwe ryari tumenye Evrard akijwe ryari kuko ukijijwe wavutse ukijijwe watubwira ngo ngo je ko yanavutse nk'ijijwe ko navuke bama navutse mu manapa wakijijwe mva navutse nk'ijijwe uwo akijwe ryari byukuri hari igihe ubwirirwa ndabihereye uko nobisigura kugira ngo bitahurane nagira ubuntu bwo kuvukira mu muryango w'abavyeyi bizera Imana bakijijwe hanyuma umuryango nivyo urabikuriramwo ukabikuriramwo ariko nyene ukunda gukorera Imana nari umumizishe n'ubundi umumizishe ariko nakuze nyene kurira muri Sunday school nyene ukurikira nyene ariko ukumva nyene hari ibintu kanaka wakurikiye je kuby'iwanje novuga ko 2018 ariho nafashe ingingo mu mutima wanje kubera ko hari igihe usanga ko
hari ibyo abantu baba bazi sivyo hari ukuntu baba bakubona mu rusengero hari ukuntu babona ngene witanga bakibaza ko ari byo bishobora kugira umuntu wa vrai bishobora kugira wowe ukuri oya ako wowe ukuri jambo ry'Imana rivuga ngo nabari mu isuzumo ko ari mu mwiza ariko ubuzima bwanje ndabona ko haranu kanaka nyine ndakunda ivy'Imana ndakunda mugabo hari ikintu kanaka ntaramenya mugabo ibyo byose ubwira ariko 2018 no nibuka nko mu kwa gatandatu cyangwa mu kwindwi ndavyibuka neza no nari mpeje kumva ubutumwa ndavuga nti je vraiment sindakizwa ndakiye gufata ingingo nkakira umwami Yesu umukiza rero kuva ico gihe niho natanguye kumurikirwa nuko jambo nivuga ngo bamurikirwa umaso y'imitima yanyu naramurikiwe vraiment ndasubira ndamenya Imana kundi gushasha ugenda urakura mu kumenya bigera bihagarara ugenda urakora rero niho novuga ko kuva ico gihe niho numvise mu mutima wanje ko hari ikintu kanaka nakiri ku buryo nubwo umuntu yoshobora kubaza ati none vya vrai urazi ibyo ukoze ndabizi ndazi ibyo ndimo ko hari igihe umuntu uvuga nyene ko ariko ndakunda ijambo riraho Pawulo avuga ngo mwumvire Kristo mu mitima yanyu mwamwishura umuntu wese abajije inyanduruko y'ivyizigiro byanyu ku buryo hari igihe umuntu yakira umwami Yesu akumva nyene yuko ariko hari igihe uvuga ati jewe no muri kano kanya umuntu yombaza nosigura ivyizigiro fisi igituma nize igituma mvuga nti fasha ino ngingo ndakurikiye umwami rero mu majambo makendi bazanga bisiguruka 2018 haize 5 ans yego en fait mpamvu ndabikubajije ni kura ko umuntu yumvirije intahe zawe je ntahe zawe maze kuwumva ivyo ukoreshwa n'Imana canke ivyo ukora umuntu vumenga imyaka 5 n'imike ku bintu umaze kugerako ugikizwa vyagenze gute mbega washitse utahura neza ivyo ugiyemwo canke vyabaye nka processus ntiwigeze ugira ndazi ntambara zigwara muri wowe ukumva ati none vya vrai kiraswa nkijejwe mbega ubu no nkijejwe mbega kera niye difference yari ya Eva ya wa Eva wabigwanye ntabuze n'abantu bakubwira ati nawe urakora ducanga ntiwarukijijwe deja wari wimbere wari mu musicien waboneka mu dimanche yose ne mu ndwi hagati wagenda ubu ni wumvise ko kijijwe nizikora navyo bishaka gutera umuntu ama confusion yego bizati none esko sagashuhe sugukurikira ibishushe ariko nkuko natanguye ndabivuga je munyibere ngo nabari mu misuzuma kuko ari mu mwiza nta wundi umuntu ashobora kukumenya wewe wa vrai ni wewe wa wundi aho abandi bantu batari wewe wa vrai ni wa wundi uri mu cumba abantu batakuzi wewe wa vrai ni wa wundi uri mwibarabara uri wenyene canke uri ahantu kanaka kubera ko rimwe na rimwe hari igihe umuntu yigaragaza ishusho kanaka mugabo atari yagaragaza ariko kubw'iwanje nari niyizi sivyo nari niyizi byukuri sino cyamvuga ngo nagiye ariko hari ingingo bawumva ko utarafata muri wewe hari ingingo bawumva ko iki bintu ndiko ndakurikira ari igihe umuntu akurikira abandi nk'agakuku abantu kwa kundi wakura uvuga ati je nandi ndakeneye kumenya kuvuza ndakeneye kumenya kumenstrima ndakeneye kumenya ine ukaja mwuko kuko rimwe na rimwe hari igihe wasanga nikimenya amenye waheza kuvuza wisohokera ati za kugaruka mu mashikara kubera ko nturumva n'uburyohe bwavyo rero kubw'ivyo hari abantu baba bivuga kuko ariko umutima w'umuntu niwo umusuzuma umucira urubanza icyo gihe nshikiriye no kuri ico kintu hari uvuze ati none 5 iki ariko nizera ko Pawulo navuga ngo nari ntumwa ya nyuma y'izindi ntumwa zose ariko umve ko uyu muntu ntihigaze abana na Yesu ariko umve ko muri Bibiliya baravuga Pawulo cyane nibisigura ko umuntu niwe yanditse ivyete vyinshi niwe yakonvertishije abantu benshi kwakira Yesu bisigura ko ari ikintu Pawulo avuga ngo ubuntu bw'Imana nubwo bwatumye ntamakurusha abantu bose sinizera ko ari imyaka iguha ibikorwa byinshi ariko ubuntu bw'Imana burashoboza abantu kandi nizera ko nkuko navuze ati hari ugenda uragira ukumenya ugenda uragira ukumenya kusoma ijambo ry'Imana ugenda urakura ugenda uragusigurira mpemu yaragenda arakurongora ico nanje numvuga ko si imyaka myinshi yotuma umuntu akora ibikorwa byinshi ariko
nuko Imana yo nyine yari yaragutoranije ahubwo niwe wari waratevye kuja muri ivyo bikorwa. Hari igihe rero umuntu ateba kuja mu kintu atari uko bya bintu bitari muri we, vyari muri we ahubwo ntihari ugomba kubimenya kugira ngo Imana mukoreshe vya bintu. Ego tubwira difference ya Evrard wa mbere na Evrard wowe nyuma yo gukizwa. Evrard wa mbere na Evrard w'ubu baratandukanye cyane gose. Uko Evrard wa mbere je ndibuka ko rimwe na rimwe waba ufise ubwoba bwo gupfa. Nayo mfise ubwoba bwo gupfa, rimwe na rimwe ukavuga ati nako gupfuye rojahe ku buryo uvuga ati basi jewe ndazi n'ico Imana yandemeye, basi ndazi ko Imana ifise ko umugambi. Hari igihe umuntu abantu bose bumva ko Imana bafise ko umugambi n'uwo mugambi atawubazi, ukavuga ati ndibasi naremewe iki, ugasanga nta vyizigiro bya kazoza ufise, nta vyizigiro vyuko ufise ejo heza, nta ugenda ufise ubwoba, ugenda ugize iki. Ariko Evrard wo arazi yariko araje, arazi Imana yahisemo, arazi ibyo ariko arakora. Pawulo navuga ngo ndiruka sinkutazi yaje, ibintu byose njamwe suko ndiko ndiga cyangwa ndiko ndagira iki, ariko nuko hari umuntu kanaka ariko arandongorera muri ico kibanza. Rero nibwo buzima numva buryoshye. Barafise hasara ndafise vuga gute singeno kwivuga, ariko ndahantu ndatekanye, nta kintu novuga ngo ndafitiye ubwoba. Ibyo ntarabona nuko nzi ko hari Imana yafashe ikiganza canje yiri kiranjana ni heza cyane. Rero niko novuga ko Evrard wa kera aratandukanye cyane n'ubu, kuko Evrard avuga ati ejo na nyuma y'ubuzima hariho ubundi buzima buzoza. Ko gutahura ntabwo narinze, hari abantu baba ko baba bazi ko n'ubuzima gusa, ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima tuzobandanya. Rero niho hantu uvuga ati wow, umuntu adasanzwe mu nyanga z'Imana. Ego uri umuntu adasanzwe koko nivyo, ntabwo uri umuntu asanzwe, kuko ku myaka ufise nibaza ko umaze gukoresha ibintu byinshi kuri iyi si yuzuye ibibazo. Bisaba ko ufise akazi. Mu ngabire ufise Imana yaguhaye, nibaza ko Imana itanga ingabire zitandukanye, itanga ingabire zimwe. Je barashaka ko yarampaye ingabire zo kuvugisha abantu bose barere baragufi, bavyibushe, birabura, bakijwe badakijijwe, abasazi abantu bose ugasanga ndashobora kubagarinza vyoroshe. Mbega wowe nizihe ngabire zawe wagiye kudekuvra mu nyuma canke ndazi wamenye utarubizi kuzifise? Ko nibaza ko bien sûr ufatiye ku ntaye zawe nzi maze kumva hari ingabire nyinshi ufise ukoreshwa n'Imana, mugabo ushaka utarufise kera. Ubu nizihe ngabire zawe uvuga ati je ingabire ahubwo nanariyishe kuba ntatanga kuzikoresha kera hakiri kare? Ego kino civuga butumwa naragikunda cyane kera, nubwo nari umwana narakunda bavuga butumwa, nkavuga nari umupastori nkamuraba nkumva ndamukunze, mugabo sinakunda ibyo yigisha. Akunda dufate yateye nk'inkuru atyo mpatira twenza, nanje niyo nakura nzotwenza ijya nkuru nzoyivuga. Ugakura nyene ufise ibyo bintu nk'ibyo, kumva ko mugabo ikindi kintu hari igihe nyene hari ibintu wagenda urarota ukiri muto utazi ibyo ari byo. Umuntu ugasanga ararota ariko arirukana impwemu mbi mu bantu, ntarota ivyo bintu nkiri muto cyane, ufise nk'imyaka 12 10 uko ukarota uri kurirukana impwemu mbi. Hanyuma kubera ko nta muntu watavuga ati yani impwemu mbi, ntaco wabibyibaza ko cyane. Ariko aho hose Imana ibikira gutegura mugabo nta kintu na kimwe ubuzima. Ariko ico nizera nuko izo ngabire uko nagenda ndamenya iyo Mana, uko nagenda ndizera umwami, nuko byananyeretse ko hari ingabire yo gusengera abagwayi. Imana ashitse ubuzima bwanje, n'ingabire yo kuvugishwa. Ariko aho hose nyene ni kugira ngo bifashe ishengero ry'Imana, bifashe n'abantu, kubera ko twese twahawe bimwe. Ariko ikintu cyo gusengera abagwayi kumera kimara kuvuga ubutumwa, rero nico ingabire gusengera abagwayi. Nibaza ko abantu benshi turi abakozi bana benshi basengera abantu bagwayi bagakira, nabo tuza nabo tutazi. Bien sûr hariho n'indi ngabire uvuze kuvugishwa, ariyo benshi bitanga ba prophète, mugabo wowe nta titre ntayo ufise, witwa gusa Evrard. Izo ngabire zose kuri zitatu kuzivuza singabire zoroshe. Yaba kuvuga ubutumwa ho nibaza ko zoroshe, ko umuntu ramurahura akamubwira ubutumwa bwa Yesu, ushaka kumusomera Bibiliya, ushaka kumubwira ibyo uzi kuri Yesu, agakizwa canke ntakizwe. Iyo ubuvugishwa ni ingabire toroshe, kura ko umuntu ushaka kuza kumuvugisha ko ibintu bishaka dazi akavyakira nabi, ugasanga
aragututse cyangwa ugasanga arakugira nabi cyangwa ugasanga ari ibintu nk'ivyo ingana nawe yo gusengera abagwayi nabe nyine abagwayi kwisi ntibahera abantu mu bagwayi ari n'ikindi ntaguciriye mu namavuga iyo gusengera abagwayi suko uwo muntu akiza atazopfa ariko nuko uramusengera kubera ko nimba Imana imukijije haracariho umugambi munini ku buzima bwiwe rero abantu basengera abagwayi ngo ntibazopfa cyangwa ntazogwara kandi ntazogwara hari umugambi Imana niya yagwanijwe haba ikibazo kanaka naramusengeye umugambi munini Imana ikibitegura kumukoresha muri nosi n'iki okay Evrar ibintu byose ukora niba ngo rikomeye cyane ko namamvuga rero hari gihe dafumana numvira n'ikigo pastor gwati none Imana yacu n'ibintu bishobora gute gasanga yose kumviriza ingorane z'abantu urumva usangira abantu harabuja guprofetiza ko harabo sinzingira harabusengera ntibabwire ubijera gute eske ubikora gute mu bantu sinzi ko ndakubaje neza ikibazo sinzi ko bitaho ndakumva gose kubera ko urumva ni ibintu kuravuga ati urahura n'ibintu kanaka ugasanga nico kintu Imana yaguhanye kiriko kirakirwa neza uri n'umujene ufise n'ubuzima bwo kubaho ndazi yego kandi ufise byinshi byo gukora ariko ijambo nyuma ryo rivuga ngo Imana niduha gushaka no gukora ibihimbara nizera ko nimba Imana yampaye gushaka nimba Imana yarampaye ivyo bintu nuko yaranteretsemwo gushaka go gukora ivyo bintu kandi Imana inkomezi zo gushobora no kwihanganira bya bintu byose uko nizera ko Imana ishobora kuguterekamo ikintu gusa bitakujijemo ibikenewe byose nimba yarangiza umuhungu iranyuzuzamo ibikenewe by'umuhungu byose rero nimba yaragushizemo ico kintu nizera ko nimba yaragushizemo ico kintu yaragushizemo kwa kwihanga yaragushizemo bya bindi bishobora kuza bikumva wo biheba ukavuga ati nkemu yarakaza akogera ukasubira ukabandanya urugendo nizera ko rero n'igihe wo buhuye n'ivyo bintu byose nizera ko hari ikintu Imana barashize muri wewe kidashobora guhagarikwa n'umuntu uko ndavyizera kubera ko amajambo misi yose yamavugwa cyangwa ikintu cyose cyamakiba ariko nizera ko icyo Imana yagushizemo kiba gikomeye kurusha bya bintu byose ushobora guhura navyo rero nizo nkomezi nizereramwe z'Imana ku buryo nimba yarashizemo kino kintu yarantekeye mu bintu byose bishoboka ariko bazuvuga n'abapastor bagira ahantu bakaruha cyane kuko même si ababizi ko ari Imana imuhiye inkomezi ko Imana ivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha inkomezi mugabo still ugumura umwana w'umuntu umwambaye umubiri uruha ugumufise ukivuga ndakenera gufungura na jewe ntuja gusaba abantu ngo nagusengeye mu mafaranga arane bakoze Imana benshi usanga bagwira ngaho ugasanga ntagikora irigwe kasengera abantu hano nk'umwanya wo kwibuka ko ufite ubuzima nawe nyine ashobora bwo kwitaho ugasanga biheze ariko asaba abantu yasengera ugasanga na ya estime abantu baragufitiye ugatuma ujya gumasegereza ame baramperaniye amafaranga bimeze ukuntu ugasanga ikizira baragufitiye kiragabanutse wewe nawe ntibishika uvuga ati none je nzokora ivyanje ryari kuko navugiye navuze ko abagwayi ntibahera kandi umuntu waza kumva kusengera abagwayi barakubwira wirana sabuga ewe ndagusengeye ni Evrar yuma nimero zenda mugira azi gusengera umwana wanje ewe ndasengera ni Evrar gusanga uriko uri muri ivyo hari nabisabira ngo bavugishwe ko nibaza nibare gushikira barabwira ati je mvugishwa ubijera gute ufata wibutse wifatanyije no kuri umwana w'umuntu ubijera gute nukuri namamvuga ko nyene aho nyene bibonekera ko ari umwana w'umuntu nivyo nyene bitegerezwa kugaragara kwisi nyene umuntu arumva ati ndarushe kabisa ndarushe ariko kubera ko nyene bya bintu Imana yaguterekamo wamaze kumenya ati nimba ntariko ndakora bino bintu sindiko ndabaho hanyuma kubijanye nuko witegura ryari abantu bagusaba kuja kubasengera abantu baragusaba kubagirira iki kuza muhiri wabo kuza kumviriza ibintu kanaka ariko nizera ko iyo utegerezwa kwiprogram kwiha umwanya ku buryo nawewe bizogutuma nimba ugiye gusengera umuntu rimwe rimwe ugasanga ugomba gusengera umuntu umuvizamo amafaranga ugatya umuntu ugiye kumusengera afise amafaranga bizoca bigenda neza hari igihe nyene usanga kubera ko watwawe n'ivyifuzo vy'umubiri rero kubera ko utagiye gukora Pawulo avuga ngo
arajisha ubwiwe kugira ngo ubwa butumwa ntibugawe mbere ati n'ivyo yakuramo yasanga ariko arabifashisha gukora bwa butumwa rero nizera ko uri umukozi w'Imana utahamagariwe kwa kundi nyene ugati ariko kubwiwanje jevye isivye Imana yampamagariye ariko ndakorera Imana hanyuma nkasubira nkitegura mu mwanya wanje nkaja gukorera amafaranga hanyuma n'amafaranga aramfasha no kuvuga ubutumwa kuko nabo bantu kuja kubasengera urakenera déplacement bisaba déplacement bisaba iki ugenda wambaye neza cyane babwize kubera ko abo bantu nivyo uri kurababwira Imana sivyo mwizera Imana mugabo wewe uri kurayizera nturi kurababwira mwizera Imana izobaha amafaranga none wewe utayafise Imana yarakwibagiye so rero nizera ko canke bako baca musaraba wayo oya umusaraba rero Jesse sinumva ko no gitahura uko ariko hari gihe umuntu agira batukumenya hari gihe abantu batukumenya kandi bari bakuritse kumva ko bya bintu birumbuka kwe nimba sengeye uyu muntu akacamo aya mafaranga nta kandi kazi mbona ari akanyene kubera ko bavuga ati ngiye hari n'umuko abakozi Imana usanga kugira unsengera abanza kubwira ati akarimi kashi canke none gabasha aho hano ndahashika gute ariko yari umutwaro birakuriza hari ijambo hari n'ababiha sanse ngo nka kurya none ugiye kwa muganga nturiha amafaranga yo kwa muganga urariha amahera rero mu gihe umuntu agusengeye wari urwaye nka kansere wari kuriha amahera na miliyoni urakize navyo kunanira gutangisha kamagira sami bakabyitisha ikano shemwe abantu bera bese sanse oya nta sanse n'imiri kubera iki kuko ibyo bintu jamwe byo mwaherewe mu bintu ngo bitangira ubuntu none biherewe none ico kintu none Jesse nabiherewe hari amafaranga nabitangiye okay nabahera bitangiye ngo arabikoreye mugabo warabikoreye waragize amasengesho kwisonzesha oya ayo masengesho nafasha Imana afasha jewe kugira ngo karaktere kwa gupfa ijambo ry'Imana dusaba ngene ndapfa rero sinizera ko amasengesho ari yaguha zangabi hariho umuntu yigeze kumbwira ngo Imana yaramubwiye ngo aho kukubura no guhomvya aho ko no guhomba no guhomvya bakunda kuri vuga wako no kubura no guhomvya ndiwe Imana ngo yamubwiye ngo ntagire ikintu azokora ngo kintu atazokora kizohomba rero acayibuka ko Imana yimubwiye uko nyene byose yagaragaza gukora ngo vyarahomba ko no bisigura byukuri saheze ari mu madeni y'abantu bose je sinizera sinzi no bisigura sinzi ngene bavuganye n'Imana hari gihe abantu bumva amayeko bakibaza bumvise Imana ariko hari gihe n'abantu none byukuri sinzi inzira Imana twese ntidutahura inzira zimwe hari ukuntu Imana mu gucisha n'ahandi bani gucisha ariko nizera ko nimba Imana yavuze iryo jambo sino hari ukuntu bivuga ngo hakono guhomba no guhomvya sinzi iryo jambo ko ubwo buremere babwumva ngo n'inzira y'umusaraba nk'igihe Yesu yaciyemo inzira y'umusaraba washa none ugomba usubira ubambwe ko Yesu yagupfiriye none Yesu nafite yavuze ngo bazobagwanya bazobahama gabo ntibisa n'umuntu yanse kuja gukora sinanse ko Imana ishobora guhamagara ko umuntu uvuga ati jewe vraiment nta kindi kintu nkora atari kuba c'Imana mugabo no mu gihe bino bintu bitara ganira n'Imana yawe isiguze neza novuga ko ni witondera none bera kubazi mumbabarire jewe je ndafise ingeso kubaza hagiye no misengero mpamwe ngamubwira pastor wanje ndagatoka sanga tahuye bazi kwasigure neza kwa ko mani ntidutabara biraco kimwe kora ko ntinayisoma co kimwe hano baba barayinonosoye bashaka kugufasha je ndakunda kubaza rutubazo twinshi birashoboka ko okay para kwihaririza mukayibwira ati iki kintu vraiment jewe nshaka ko kigenda gutya par exemple nko bavuze ngo uganiriza Imana yawe baza ati none okay nk'akarorero je akazi nkora ndataba neza ko ari Imana yanshitse ko sije nahishize nta bwenge bwo kurondera ubuzima nani nakuranye nta abantu mfise sije nabirondera n'Imana yabanzaniye mugabo yashaka kuvuga ati none je akazi sindabakeneye ntako nkeneye gukora nkeneye gukora ibindi bintu mugabo Imana ikavuze ati nagushitse ko impamvu hari impamvu nagushiriye aho hantu ubwira sho gukora ibiganiro sho gufasha abantu banje sho I don't know ibintu nk'ivyo wokuba ko muri wewe like you shaka canke you don't feel it
uje twakubwira Imana ati Imana urashaka kumendura akazi urumva cyangwa ukamindurira tukabigenza ukundi kuntu ngenda kwereke imisi yose umuhamagaro uje ku muntu abantu bose nabonye umuhamagaro baje ko benshi barahunga bakavuga urazi Yeremiya ko yavuze ngo sinzi kuvuga bose bagahunga ivyo bintu imisi yose bavuga ati nukuri nkuramwo ariko muri uko kuvuga nyene gukuramwo nkuko natanguye vuga ngo niduha gushaka no gukora ibihimba nimba bino bintu Imana yabimpaye sanga nabigiriye umunezero nubwo mpura n'amasago zimwe usanga nyene Imana yaguhaye inkomezi nta nari nk'umuntu icyo kintu nyene ariko nizera ko hari umuntu yigeze kubwira nti yarambwiye ibintu ntatahura afise ubwoba kanamubwira nti ivyo bintu wewe uri kuribaza sinzi ko ariko je nuvyibaza yarambwiye ngo utagize ibi Imana izoguca amaguru yakubwiye wewe yaramubwira ati mbere nakubwire mon frère je sinumugararije kugeza kuri urwo rugezo rwaho nunanira muhemuyira kugeza aho inca amaguru hari ijambo Paulo avuga ngo ndashima Imana yamidufatanye hari ukuntu usanga nubwo wavyanse usanga ayo mabuka ariko arajanwa iyo uriko aragenda cyangwa usanga amaguru ariko aragenda muri vya bintu kubera iki n'ahantu ni kibanza c'umwana n'Imana uri imbere ya data ubona abisirayeli kera ukuntu babana n'Imana canke mu isezerano rya kera byari bitandukanye n'iri sezerano rishasha iri sezerano rishasha ivuga ngo nzogerera muri bo bazoba abana banje nani nababera Imana yawe n'uruhande yaho uganira uri umwana imbere y'Imana urayiganiriza Imana bino bintu ntabyo nikunda tahura ariko kubera ko ukumenya guke kwanje peut-être no mafise canke ikindi ahantu ntarashika ntahuza sigurira niyo mpamvu umuntu afata akanya ko gusenga rero mu gihe kubera ko mu mwanya ntukura bitahura Imana yarabafasha Mose abwiwe yaravuze ngo sinzi kuvuga akambwira ati okay ubona ngene baganira sinzi kuvuga ariko ati ndakuzaniye yaro rero hari abantu ibintu byose ni ngumu utagize Imana iragukubita Imana yagize ibi iryo sezerano sibyo nizera nk'uno kuri ariko nizera ko uraganira n'Imana kandi ikagufasha bya bintu ugasanga urukura bikunda ahubwo hanyuma uko uzogenda ukabona ati Imana yacu y'urukundo Imana yacu y'ubuntu bayigize Imana igwana bayigize Imana yicana bayigize Imana ikaze Imana iragukubita Imana izoguhana yahanye umwana wawe ko mutabwira abantu uti Imana irafise n'ukuntu uyikosheza amakosa igihumbi ikavugaruza rwa rukundo rwayo gahoro gahoro ukisanga uvuga ngo mubwire abantu ivy'ijuru ivyururutse umutima mubwire ko bahiriwe bafise ubundi buzima mwumva ko nane umuntu umubwiye ko azopfa ni igikugishasha umuzani ubwe buhe bwo iyo Mana yanyu yo kwicana jamwe nyumva ngo satani nta nokurikira atari ukwica no kwibana gutikiza ni message ya satani ariko Yesu avuga ngo naje kugira ngo zironke ubugingo Yesu message nanje umuntu uhagarara kugira ngo mubwira ibindi bintu bishobora kumwereka ko ari Imana y'urukundo ariko ikintu niyumviriye nibaza ko ariko nako ndavuga kare muri mission nakoze karate abarundi barafise ukuntu bagira ibintu apana kugwanka kutamenya kwa kuba bizi ko Yesu ashobora kugaruka umwanya n'umwanya bavumenga bashaka kurashinga abantu ihane ku nguvu umviriza nakazi kawe umwanya uraheze barajya uruhande rwawe urumva ugasanga arikara yumva hari yapunyarutsa aho umuntu deje ari bari yakeneye umuntu amuzana mu gwa neza abanza kumwumvisha uburyo bw'abahanagira mbega nimba ndiko nkora umugi nimba ndumusambanyi nimba n'umusuma nikiye kinunza ni cyonjoheramo aho hantu uri kurantwara ko nkeneye ibintu biryoshe hakeneye ibintu bikakaye bimeze gutya anye asanzwe afise urubanza ho ngene buzima bwiwe yaramaze baragamaze kubihana hakeneye ibintu byinshi umubwira ntaco uri kuramukangisha urumva ifa kubondera ama strategie abantu abakozi b'Imana batandukanye si bose mugabo nyine bakangisha abantu Imana izoguhana abantu babireke okay watugiye kufise ingabire zitatu nyamukuru shako hari n'izindi iyo kuvuga ubutumwa yo kuvugishwa no gusengera abantu bagwaye ingwara bazo zanje ni ibintu bazikora kuri byose est-ce abantu bose usengeye barakira canke harabo vyanka ariko neza cyane ubaza iki kibazo ciza kandi umuntu wese yoshara kwibaza kuma yawambye kufise ingabire kubantu abantu bifite ingwara ngahari benshi bakeneye kuvuga ati mva je nsengera sengera ariko
icyo twizera icyambere imbere yo gusengera abantu nuko ubamenyesha Imana. Cyambere nuko apari yuko n'ibyo kuramubwira ati ugomba ukire, ubanza kumuzana mu ruhande rwo kumwereka iyo Mana. Apari yuko kuko ndafise ingabire, ariko iyo ngabire hari ahantu kanaka yavuye. Ubanza kumubwira ati jya muri bivuga ngo ni Imana bariho bose, nta kintu kimwe kinanira. Nihibanza ubanza kumusigurira, hanyuma wumva uvuze ati iyo usengeye abantu bose barakira. Gukira no kw'Imana, gukiza no kw'Imana, kandi ubugombe bwayo ni bwiza cyane. Ico dukora turakora ico dutegerezwa, kuko none noca ndeka gusengera abantu ngo bikora bose batakize, ariko urakora ico mpemu yera gusaba n'ico Imana igusaba, hanyuma gukora no gukiza no kwayo. Rero umva je ndakoreshwa, niyo mpamvu iyo umuntu avuze ngo arakoreshwa, si watishirako sinyatire, si wasinyako igikumu, hariho nyene byose, nyene ububasha. Kudesida ati swati umuntu arakira cyangwa umuntu hageze ko ataha, kubera ko ifi naho umusenga gute aragenda neza cyane. Birashobora byamaze no gushika ku buryo nyene Imana yaramaze no kumutegura canke iki, nyene umuntu n'ubugenda. Hego gusa hari igihe nyene nimba fisigaje kware abantu usanga bibwa ubuzima, kuko tumwe bivuga ngo nta kindi kimuzana atari kwica no kwibana ubutegetsi. Usanga ari ikintu shitana aje kunyaga. Rero nk'umukozi w'Imana canke nk'umuntu Imana iwe yaraguhaye ingabire, utegerezwa gukora ico wahawe kugira ngo gikore. Rero no bisigura uko gukiza no kw'Imana twebwe turabakoresha, turabizigijwe gukoreshwa ivyo bintu. Rero shaka umusengero gashaka manager yose mugago asanga bari karagupinga nyine nta kintu kimwe kiza kumuba byinshi cyane. Hanyuma ikungabire kuvugishwa nayo ndagera so ko nibaza kabiri ngabire abenshi birukira barurukira bavugishwa ko abenshi bavuga ati je ubuzima bwanje bwanze mugago basi bafumumbwira ko basi mwaka umwe bizogenda neza. Hari n'abandi bavuga ati je ntavyo nkeneye kumbwira. Hebana nimba Imana yabikubwiye reka nzovya experimenta n'ivyashika, nimba atari ikintu kigira kinyice kireke kizombe, kuko bari kigino kigira kinyice fumumbwira ati ahantu ntuzohace mbwa ntumbwire ngo wumva ngo nabonye ngo baguca umutwe ngo nabonye bagirane ko umuntu acabaho mu bwoba. Hakaba n'abandi bavuga ati bavugishwa bose n'abadesi baratubesha, haza kumbwira ngo umucumbi wanje hari tableau yi imeze uku bimfashije ko umucumbi ndazi ko ari yiri uwo muntu aje kunkinirako. Eske kuri iyo ngabire yoyo birakorohera kwikoresha mu bantu iyo canke iyo ugahabwa message ku muntu ikazi canke goye kuvuga ubigenza gute? Ariko nkuko nako ndabivuga ko tumiva ngo niye ngo yabonye ko turabo kwizigirwa, iratwizigitsa. Nizera ko nimbi Imana iyo message iguhaye hari ukuntu kwera ko yaraguhaye no kumenya, urafise no ubwenge, uraraba uwo muntu ugomba uhico kintu, kandi ukaraba n'ingene ukimubwira kugira ufashe umutima wiwe. Hari ibintu umuntu ashobora kukubwira ukavuga ati none kino kintu kikimbwiye kigomba kinyubake cyangwa kigomba kinsambu. Uvuga ngo ndabonye accident, urabonye accident, none iyo accident tukora iki? Cyangwa ndabonye ngo ari gupfa ngo mu myaka iheze. Urumva ko hari message zitera ama confusion abantu. Ari nk'igihe umuntu ashaka kuvuga ati hewe ujya muntu mukundana usenge agushize muri confusion direct. Urumva ko ni ikintu ingabire nk'iyo ni ikintu umuntu nimba agomba avuga ategerezwa kwitonda, ategerezwa kwitonda ukamenya ko nimba iyo instruction yihawe, nimba iyo message yihawe, umviriza neza ijambo kurindi, urudome kurindi, ntupfe kuvuga, kubera ko uwo muntu uri kurahereza arafise ibigomba gumba. Kuko hari umuntu ushobora kubwira ico kintu nk'umuntu mubwiye ngo ndabona abarozi, uwo muntu iryo joro ntaza gusinzira. Ntashobora no wosinzira gute wozi ko munzo hari abarozi, wahora usinzira amahoro uzugiye amanya n'abantu bawe. Deja honyene ego n'abarozi ho akayabukoze karenganye ni we kwa cinara Yesu. Nje nizera ko ushobora kwitonda muri ico kintu cyane, kubera ko ibira no gusaba kumenya ijambo ry'Imana, ukiga ijambo ry'Imana cyane, kubera ko biragukuza ukamenya ubwira, ukamenya uganiriza. Rero niyo mpamvu jewe nimbi iyo message Imana yimpaye
nditonda by'ukuri abanza tukaganira tukagenda buke buke nimba ari cyo gusengera tukafata umwanya tugasenga hari igihe rero n'abandi babikoresha utagize ibi ndabona ibi hari n'abantu babikoresha mu kumanipira abantu atari nabyo atanakinye yabonye kumumanipira gusa amwereke kamuzi izina iki nshaka kuvyemera ariko arakuzana munsi y'ahantu ushobora kuvuga n'ijambo ryose ashobora kurikora aca kubwira ati kino kintu genda bibe ikintu kiniki urumva ko arakuzanya ahantu yavutse ubuzima bwawe yaravuze n'ingene bimeze ntukibaye uriyeho ubugendo uri gipapuro gwibarabara rero hari igihe abantu bakoresha mu kumanipira abantu cyangwa ukazibona kubwiye ngo nguragiye urazi ngo bani babandi ngo cyo washobora kuvuga ngo washobora gusohoka ndiko ndavugishwa ngo haguruka kwanza ndakuvugishwe kumenga nyene abantu usanga ingabire nivyo barayihawe kuvugishwa ku muntu uri ku nguvu nico kintu ubona ko ingabire buvugishwa nivyo ariko n'umuhamagaro mugabo hari umuntu yambwiye ngo yamvugishijwe kiyo namubwiye ati ibintu bigumane sinzi vyereje mugana vyo kumva bigumane I was like ni byiza kuko yenda kwereka ikintu kimwe n'igihe umuvugishwa tobivuga ivyo bintu biraba peut-être ashobora kubona ibikintu agasenga agakikura mugabo ndakubwiye ngo ndabona ngo Imana igomba iguhe imodoka sivyo none iyo modoka kugira ngo umuvugishwa nibayizanye yasi wayizanye imodoka yari isanzwe hari peut-être ayibonye munsi y'imwe mu butare bwayibone mugabo ntibisigura ko ayiremye ntayiremye so ayiremye wahanga ujya mu gujya arambye ibintu bica biraba siwe yavuze bica biraba uya mu mugambi w'Imana byari bihari ariko yakoresheje amaso y'imwemu yagaragaje bitaraboneka niko no sigura hanyuma iyo ari ikintu kibi naco gira gishikira umuntu uvuga ati peut-être Imana yabikoretse kugira ngo rimwe avuga ngo ibindi seto niba ricisha isuka kugira ngo ushobore guprevenir uwo muntu canke mu gisengere ndazi bigenda gutura kimubwira canke uragisengera wowe kico kintu kikahava hari ijambo nkunda gukoresha ijambo nyuma rivuga ngo nibabona mwene data mu kintu cyo kumwigisha uze umusengere ariko nibabona mu kintu cyo kumwica uze umubwire ntuceceke kuko amaraso yo ashobora kuguharurwa ushobora kumubona mu kintu kitari ciza canke ari kintu kibi kanaka uregera kubera ko hari igihe n'abantu n'imitima umwe navuga imitima iratandukanye hari umushobora kumubwira nubwo wosenga acaguma kibona umwanya wose acaguma kibona kubera ko ntitungana mu gutawusha mu kumenya rero biragusaba mu kwitonda n'uwo muntu mu kumuganiriza ubanza umurabe wariwe rero ari ikintu cyo kumwigisha wabonye biherekana ko ariko aracamo bashobora gufata umwanya ukamusengera sima ko mubwira ati ndabona ariko aracamo ibintu ushobora kumufasha ukamusengera n'igihe mutuba muri kumwe Deja babitware karabicamwe neza cyane ko Imana ibikuretsa kugira ngo usenge atenze ko abantu bavuga ati besho basi n'Imana iracanyibuka ari abantu bavuga ati besho n'Imana iracanyibuka iracibuka ko ndi muri ibi bintu basi bino bintu basi Imana iranze kuko hari genda abantu baca biyagiriza ivyaha bati cingira naracumuye akumwe kwayo bati tuka Imana ipfu nta muntu Imana yugirira uko atacumuye rero nizera ko nimba Imana yaguhaye message nimba atari ikintu ciza uwo mubwira hari ikintu mugafata umwanya mukamusengera mugafata mugasenga nizera ko Imana irahindura ibihe mu bintu nibaza ko bigufasha kubandanya urugendo nibaza ko harimo n'intahe z'abantu wafashije abantu wasengeye abantu babwiye ubutumwa abantu bashobora ko baravugishijwe ko hama bikabigirira ikimazi mugabo nashaka tubwire intahe nka zibiri sivyo z'umuntu ushobora kuba warasengeye hama Imana ikamugirira neza ego n'ubundi ushobora kuba waravugishijwe ko Imana ikamugirira neza n'ushobora kuba warabwiye ubutumwa Imana ikamukura mu mwijima ikamushira mu muco gushinga inaha n'ikintu si turi kuravuga kuri usanga niyo umuntu ariko arashinga inaha avuga ati umuntu nga yaterana amasono ku ariko icyubahiro akaba ari ic'Imana ariko hari ikintu kimwe nibuka none ari nkitangura kumenya ko iyo ngabire yo gusengera abagwayi iri muri jewe nigeze gusengera umuntu bari abantu bari muri couple bimirije kugira mariage ariko uwo mukobwa yari muri couple no muhungu hari undi muhungu yamukunda rero amukunze
hanyuma aravuga ati none cyo ujya mukobwa nzogomba gute ko yanyase biranga rero acaja kumurogesha kurogesha wa muhungu basanzwe bari muri korasi bakundana amurogesheje mu nyuma aragwara amaguru kugeza aho nyine vyanga agatambuka rero kuva ico gihe umuhungu araja muri confusion n'umukobwa batazi ikintu na kimwe batazi ku buryo hageze yaho bahebana barahebana nyine burundu ku buryo umuhungu yarabonye ati je misi yose mvuganye nawe cangwa kandi yabakomeye dufata mwandikiye message ngo nyine shatangura kujugumira cyangwa zibona atanguye kuvumisa bandikirani ukabakana ku buryo yavuga ati nta bintu byinshi yarize yavuga ati umuntu no kumufata mu buzima bwanjye kubera ko ngizi rero umunsi umwe barampamagara hari no ku telefone mbere sai mu gihugu cyo mu Burundi hanyuma barampamagara barambwira umuhungu ndamusengera rero ndamusengeye arakira arambwira ati meze neza arapfa yaba mu ngagara aratambuka ashika kuri hope aragenda umva arameze neza ariko mwijoro mbona message banyandikiye ngo umuntu yasuye kugwara niko ndabifatanya n'ingabire kuvugishwa hanyuma tavuga mana kuri yasuye kugwara hari ikibazo iki uyu muntu afise ibindi bintu canka nibihe bintu biri kubiramukorerako nikiye kintu kiriko kiraba nyene ntumwe yarashaba binyereka mbona umukobwa kanaka ahantu biriko birava cyangwa telefone umuhungu ndamubaza nje ndabona umukobwa ntiyari yambwiye kari muri korasi ntiyari yambwiye ndamubaza ndabona umuhungu ndabona umukobwa ameze kunuko ubu muzima paniki kuko ndabona ibintu kanaka bivanana cyambwiye rego umuntu arahari kandi bimeze kunuko umva bari barahebanye cyambwira ati umukobwa naramuhevye waramuhevye habaye umva ko yacambwira histoire yose nanje kubera iyo ngabire bivugishwa fatanye no gusengera gwaye cyo bikorana kugira ngo tumenye aho kubitira narafuse sishaka nibikunda ndakeneye ko musubirana byari byakujya shetani hari ibintu kanaka byabaye kandi uwo mukobwa nawe yarabizi ko hari umuntu kanaka ko mu nyuma nawe wewe yaraje kumubwira bizavu kunyene ati hako nguma mparira nawe nzoharira nimva aramubwira ati ntibitegerezwa bitabaye uko rero mu nyuma caramubwira ati hamagara umukobwa nawe tuvugana caramuhamagara turavugana ndabasengera cyosubira hamwe ubumbere barubatse bafise n'umwana Imana yawe ko ni ntahe ndende ariko ndabicishijemo hagati bijanye no kuvugishwa no gusengera uko n'umukobwa mu nyuma nawe ni yarakumagwaragurika cyane ndabasengera umva ntibari bazi iyo biva byarakoranye n'ingabire uvugishwa ndabasengera umva bikorana na deliverance nyene ndabasengera Imana irababohora vraiment kandi ndashima Imana kuko abo bantu n'ubu turabagenzi turicarana ubu cubona nyene bya bindi bigutera intege ukavuga ati wow iki nico ndabona igituma Imana ikintije izo kubudafise iyo ngabire abantu baravanye umuryango ntuba warabayeho uko abana ntibari kuvuka papa n'umumama turamana n'abagenzi banje nico kitangaza misi nama ndabibabwira nabona aho turi ngo gati ndashimye ndabarabye ndabona ko Imana ikora ndabona inkomezi z'Imana ku buryo nabone misi yose bariraba bakitangaza kuko bari bazi ko byaheze kandi abantu bagakunda imyaka itari ibaza ariko kubera ko shetani aca ku akunda umukobwa kuko no mu nyuma mariage yabigombi be baramuroga umukobwa gwara cyane bose ariko turavuga ati shetani yaranesheje kugeza ubu rero turashima Imana ndababona nkavuga ati iyi ni Imana nashimye su umwana w'umuntu bon buriko buratwirana amasaha katurega mugabo Ivare mugiye kuza muramubona kenshi muri emission ya dimanche ya worship time abantu bifuza ko basengera surtout nibaza ko abarundi bakwaye ni benshi afite ibibazo naje bende ngo ndashaka kwangwaye hangira ati mviriza naje sengera muraza murabisha amakoma canke mutwandikire tubahe nimero yiwe abasengera n'umuntu ashaka gusengera distance ashaka gusengera mwije telefone ngiye amayakije na katre dimante aravyuka gasengera abantu umva ko kuri Imana yabweza gicane gose nizere ko warukenewe umera yiwe niko warukenewe muri kino gihe hano nyene Bujumbura ko hari niko utayivuza ko wigeze kuta mu Burundi uraza mu Burundi bavuga ati mviriza taha
hariya niho ndagukeneye nubwo bitari byoroshe rero nizere ko abantu bazoza bararaba ikiganiro cyawe kugira ngo ushobore gufasha benshi ashobora twibaza ko abufasha ntibangana nabo ubufasha mu gihe ari ibintu bibonwa n'abantu b'igihumbi wumvizwa n'abantu 200 ubutumwa bwiza buzongera gushika mu bantu hama abantu bakizwa ari benshi abo bantu bakiri ingwara ari benshi bizere ko Imana ibaho cyane rwose Imana ikiza ingwara tukirakeneye reka ndagushimira sinzi ko hari ikintu wabwira abantu nk'ijambo y'ihumure hama twasezera hataba mu ijuru cyambere nawe no gushimira cyane kuba mwatwemereye tugasangira ubutumwa bwiza iyi ni imiryango ibe iri kuruguruka yo kuvuga ubutumwa bwiza kuko hari ahantu ushobora gushikira ariko twizera ko igihe cyose Imana igura imiryango tubishimira Imana rero buri muntu wese ariko adukurikirana cyangwa azoza arabana natwe nizera ko igihe cyose tuba turiko turavuga ijambo nta jambo ryacu nta buzima bwacu turiko turavuga ariko tuzoba turiko turavuga ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ndababwira niyo nikorakoreyeko niyo niboneye niyo nikorakoreyeko niyo niboneye niyo niyumviye n'amatwi yanje so ntituje kuvuga Imana gusa nkaho menga ariko ni ibintu twabonye ubuzima bwacu buhinduka ni ibintu twabonye abantu benshi bagirirwa neza ku bw'iyo Mana ko twizera ko igihe cyose uwo twizeye jamwe bivuga ngo uri muri mwebwe asumvya inkomezi uri mu bisi rero nizera ko igihe cyose uwa turi kumwe nta kintu na kimwe kindi kizoba kiriko kiravuga atari uwo mwami Yesu yapfuye akazuka igihe cyose ari kumwe natwe kandi agendana natwe kandi afise ivyiyumviro byiza ku buzima bwacu numva no vuga ijambo nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo avuga ngo ku bwa Siyoni ngo sinzocereza no ku bwa Yerusalemu sinzoruhuka ngo kugezaho gukayangana kwabo kuzoseruka nk'umuco so nigihe abisirayeli barahanukana mu bihe kanaka ariko nizera ko nawe igihe cyose wo burimo hari ijwi ry'Imana riri ku buzima bwawe ritigera ricereza hari Imana igendana nawe itigera ivana nawe kugezaho ico yavuganye nawe kizokwambara umubiri kigezaho ico yashize mu mutima wawe kizokoreka kubera ko iyo Mana ntitetereza kandi n'umwizigirwa ndakunda rino jambo Imana n'umwizigirwa ijambo nyuma rivuga ngo uko yararejo na n'uyu munsi ni kwa kandi ko azohora ibihe byose rero iyo Mana twizera ntihindagurika niyo mpamvu uko vyo bimeze kose uko vyo bisa kose uko vyo bimeze kose mwizere kandi umwizigire biguma canke ivyore ijambo rivuga ngo nubwo tuzoca mu amazi ntazoturengera ntiyanka ko mu mazi mugabo iri kumwe nawe muri ayo mazi ntumve ntihagire ikintu kikwereka ko Imana mutari kumwe hari ibintu ushobora kuvuga ati Imana ntiri kumwe hagarika ijambo hagarika kwatura ikintu cyose cyo ko Imana mutari kumwe ahubwo yihanga amaso Dawidi avuga ngo ndunamurira amaso yaje ku musozi gutaba kwanje kuzova avuga ngo kuzova ndaza aho kuzova eske nawe urizera ko hari ahantu wizera ko gutaba kwa kuzova wizere ariko wizere wizigiye ko hari ahantu kana gutaba kwa kuzova hari ahantu umuntu yizera mugata avuga ati ndakekeranye ariko wizere wizigiye ko hari ahantu Imana ishobora gukora igitangaza rero Imana ibahezegere cyane gose aha Sam nivyo nyene navuze mu vyumvirize musore muvyumvirize kandi bazakora mu mitima yanyu reka ndabashimira ko mwatwumvirije Evra merci beaucoup murakoze kuba uduza kumfashiriza abakunzi banje canke abakunzi ba Salon Vibes bagashobora kubaho borohewe ko nubwo barabiganira byacu tuzi bakora strugglingamwo hari abantu baba bakeneye pusi y'amasengesho kugira ngo bashobore koroherwa mu buzima rero kuba turonse umuntu azoshobora gufasha gusengera abantu bacu n'imigisha yindi yongera muri Salon Vibes Imana gwezagire cyane kandi izi gukomeza ikongera ingufu n'ukikine tugusengera n'ushikine hayo abakunzi bacu ndabakunda cyane murabizi impamvu ngumagerageza kwiyumvira ikintu ushaka kubafasha gutuma mubandanya mu buzima mworohewe hama igikuru muri vyose umenye Imana kuko iyi si zohera umunsi umwe uyumviye kuri kwiherezo ryawe canke kuri ni wova muri mubiri udoshuja hehe ko niba twaco gikuru ko aha uzoja uvuye mu mubiri niho hazohara ubuzima burebure eternel ifore kuhategura mu gihe urimo ngaha kuri iyi si reka ndabashimire cyane kuba mwadukurikiranye mwatwumvirije Imana bahezagire gose mubandanye mugoye neza mu byo murimwo hama naho utaha mu kindi kiganiro bye bye